twarabonye yuko kugira ngo mu Burundi tugwize umwimbu hari ibintu bitatu twavuze tuti ibyo tuza kugwana navyo kugira ngo tubikuremo umusaruro. Ubwa mbere twavuga tuti dutiza gushira amatongo hamwe, kuko murazi yuko tuko turaraba amatongo ndimwa bavuga ati ramwa yenigeze kuri 0,3 hectare par ménage, kandi mukamuzi ngene mu Burundi la fécondité iri hejuru. Turavuga tuti rero inyishu niyo gushira amatongo hamwe kugira ngo ikibazo umuhana umwe wari ufise gihinduke ikibazo novuga cyo kumutumba, kuko kicacumvikana kikatorerwa inyishu kare. Ibi bintu byo gushira amatongo hamwe twarabibonye ko birimo inyishu, turabibonye mu Kayanza, turabibona mu zindi ntara zose, turanabibona n'Ingozi aho twashitse ahantu tugasanga abene gihugu babifashe nkama, baraja meme odera yo gushira amatongo hamwe, barakura amazu mu matongo baja kwibarabara. Bonyene ababikurikije barabonye ko umwimbu waciye uduga. Kuri ico kintu cyo gushira amatongo hamwe ntituzosubira inyuma, twarabonye yuko kirimo inyishu, kandi abene gihugu bonyene bariyemera yuko harimo umusaruro. Nagoma so ndabibutse yuko uko gushira amatongo hamwe nivyo bizana inyishu yifumbire, nivyo bizana inyishu y'imbuto, kuko ikibazo ntikiba gihindutse icy'umuntu, kiba gihindutse ikibazo cy'umutumba. Umutumba iyo umaze kuja hamwe ijwi ryabo ricarishika kure, nico gituma rero tuzokibandanya. Ubugira kabiri duheje gushira amatongo hamwe twavuga tuti hano kubene gihugu bato bato duca dushiraho ibigo binini yavyo kurima bimwe twise le centre de rayonnement. Ubu rero byaribonekeje yuko mu ntara nka zose ahantu havuye umwimbu mwinshi naho twashizeho amasantre de rayonnement, yaba yikorera utwabo canke yaba y'amakoperative canke yaba ay'abagwizatunga. Aho niho havuye umusaruro tuko turabona uno munsi. Nico gituma aho nyene niho tuzoshira inguvu, aho nyene niho tuzokomeza. Ubugira gatatu twavuga tuti amasantre de rayonnement nayo niyo azokwevuriwa ashireho ico twise amazone agricole. Zone agricole rero izo bitandukanye nayo masantre ko tuzoba twamaze kuhagura turimisha kumbure n'uburyo bwa none. Ubu rero tukavuga tuti abarundi tugume kuri yo ntumbero, amatongo mato mato tuyashire hamwe, ahasanzwe hagutse tuharime kijambere, ahasanzwe hagutse tuhashira amahanga de stockage, tuhashira ama unité de transformation. Gutyo biribonekeza yuko uno munsi nimba ariko turavuga ingorane zo kubika umwimbu mu mwaka uza, turizera yuko tuzaba ariko turavuga ico kibazo, kuko intara ni zitanu. Biroroshe yuko abarundi twese tushaka kuvuga tuti intara zitanu, hanga de stockage zitanu nyene, unité de transformation zitanu. None ivyo bintu vyonanira abarundi. Nico gituma no mu nyinshi twatse twavuze tuti iyi ni experience turonse. Ubu rero tuca duhaguruka kugira ngo intara zitanu, hangare zitanu, unité de transformation zitanu nyene. Ivyo ndizeye yuko Uburundi butobura amahera yo kubikora, kandi ko mwese muzodushigikira. Kandi ibyo rero bica bizana inyishu irama kugira ngo iki kibazo cyo kubika umwimbu, cyo kubuhingura ntikize kigaruke.